Ndabaramukije nshuti namwe bagenzi mukunda kandi mugakurikira inkuru n'ibiganiro dutambutsa kuri ino chaîne yanyu harino yacu ya YouTube Shiramatsiko TV ni umwanya w'amakuru agezeko aba ariko aragarukwako cane hirya nino ngaha mu gihugu c'u Burundi aho tugaruka ku makuru aba ariko aravugwa mu birabana n'umutekano bivugwa muri politike ibivugwa mu birabana n'agateka kazina muntu ndetse n'ibindi vyose muba mwaranyegejwe biba biriko biravugwa cane hirya nino. Dore ingingo nkuru amakuru yacu agiye gushimikirako. Muri ano makuru turaza kubabwira ko Bujumbura ikibazo cyo kwiyunguruza casubiye kuba umuzi w'ibuye, ni mu gihe ibibazo vy'igitoro bimugize igihe kinini cane bivugwa yuko vyananiwe n'ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye kubitorera inyishu. Kuri ubu ngubu abanyagisagara bariko bararira ay'ikivumvu bavuga yuko ubwo butegetsi butakagombye kubandanya kuyobora canke kurongora igihugu cabo mu gihe babona yuko bwananiwe no gutunganya ibibazo vy'ubutunzi cane cane ikibazo cy'igitoro cabaye umuzi w'ibuye. Muri ano makuru turaza kubabwira kuvyo bamwe n'abandi bariko baratangaza mu gihe himirije amatora y'umukuru w'igihugu mu mwaka wa 2027 bavuga yuko uwo mukuru w'igihugu atakagombye kubandanya yica igihugu, ni mu gihe yama yababeshe yuko ikibazo cy'igitoro akifatiye mu ntoki, aho abanyagihugu bavuga yuko bamenye amakuru ko ishirahamwe Prestige ryegukira umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye Ndayubaha baba bafise amanyanga menshi, bakaba ari bo nyine batuma igitoro kitaboneka bivanye nuko baba bashaka yuko imifuka yabo ijamo menshi. Muri ano makuru turaza kugaruka kubiriko biravugwa kuri iyi nkuru. Muri ano makuru kandi turaza kubabwira ko Butanyerera abantu babiri baciriwe umunyororo wo gupfungwa ubuzima bwabo bwose bazira kuzura uwahambwe. Muri ano makuru turaza kugaruka ku nkuru yihutirwa cane iriko iravuga ku bijanye n'ivyo. Muri ano makuru si ivyo gusa, turaza kugaruka ku ruhigi rw'abikekwa ko ari abarozi rwashitse mu banywanyi ba CNDD-FDD. Si ivyo gusa kandi turaza kubabwira ko Burundi muri kino gihe bugeze ahatemba nk'uko amashirahamwe atandukanye agenda abitangaza. Turaza kugaruka ku bijanye n'itangazo ryasohowe na FMI yaraye itangaje ko muri 2025 Burundi bwari bufise ikigega c'integanyabizoza kirenza imiliyoni 214 z'amadolari. Ubona yuko kuri ubu ngubu vyasubiye inyuma cane ku murindi ukomeye cane, aho FMI ivuga yuko abategetsi b'u Burundi badatoye inyishu vuba ibintu bishobora guca biyangara igihugu kigasibangana. Muri ano makuru turaza kugenda turabica hirya nino, turaza no kugaruka kw'inyinyurana ribandanije kuba mu bategetsi ba CNDD-FDD, icuka kibi kiriko kiraturuka ku matora yimirije mu mwaka wa 2027. Byose turaza kugenda turabica hirya nino, ibi n'ibindi twakubwiye mu mfunyapfunyo. Ndasubiriye kubahereza akaze rero mu idonido ry'iri sango ry'aya makuru twaguteguriye. Bujumbura ikibazo co kwiyunguruza muri rusange kirabandanya kuba umutwaro ku banyagihugu. Bujumbura kuwa 24 Ruheshi umwaka wa 2026 ubukene bwama bwisubiriza bw'amabisi atwara abantu muri rusange burabandanya gushira ababa i Bujumbura mu ngorane zikomeye, hagati yo kurindira amasaha menshi ku bituro, gucererwa ku kazi, kugenda n'amaguru n'uburuhe bwinshi. Abanyagisagara bariyamiriza intwaro idahera biboneka ko itariko iratora umuti urama. Ico kibazo gifataniye isano n'ubukene bw'ibitoro bumaze imyaka irenga 5 bwibonekeza mu Burundi. Abanyagihugu bariko baravuga ko Ndayishimiye kuri ubu ngubu batawe yuko yababeshe, bakibaza kugene ariko asubira
gushaka ikindi kiringo mu gihe na bimwe yemereye abanyagihugu mu myaka 6 yeze arongoye Uburundi vyamunaniye kubishira mu ngiro. Ndibutse yuko Bujumbura nyene umurwa mukuru w'ubutunzi w'Uburundi bandanya kubaho mu ngorane zo kwiyunguruza. Buri munsi ibihumbi vy'abahaba baragira ingorane zo kuronka uburyo bwo kwiyunguruza kubera ubukene bw'imodoka zitwara abantu. Ivyo kandi bituma abantu benshi baguma binubira ubuzima babayemwo, bakanumva bahebwe, bakavuga yuko ubutegetsi bwananiwe no gutunganya ikibazo c'ubukene bw'ibitoro ndetse n'ikindi kibazo c'ivyankenerwa. Babona yuko abo bategetsi bavako maze hakaza abashobora gutunganya igihugu. Ndibutse yuko ku bituro vyo hagati mu gisagara hama hibonekeza amashusho y'akababaro n'umwiheburo. Kenshi usanga abantu barindiriye amasaha menshi bataronka ikibunguruza. Iyo modokari ishitse ica yuzura ubwo nyene nk'uko abantu isinzi baba bayirindiriye cane. Kubw'abakorera muri uwo mwuga, ico kibazo ahanini giterwa n'ingorane zo kuronka igitoro kubera ubukene bwaco. Imodoka nyinshi ziguma zihagaze, ivyo bikabandanya cane ibitigiri vy'imiduga yunguruza abantu. Ingaruka z'izo ngorane ziribonekeza mu mibereho yose ya misi yose. Abanyeshure bategerezwa gushika ku gihe mu bibazo, abakozi ba leta, abadandaza n'abandi bakozi benshi basigaye bibagora kubahiriza amasaha. Gushika batevye vyabaye nk'akaranga, bigatuma ibikorwa vy'urudandazwa hamwe n'ibikorwa vya leta bimwe bimwe bidakora neza. Ku bituro vy'amabisi abantu baratonda bababaye cane kubera ko ata bibanza bitatu bikwiye bihari. Bamara amasaha menshi bari ku zuba rikaze risanzwe riranga igisagara ca Bujumbura. Abatama, abarwayi n'abakenyezi bari kumwe n'abana bato nibo nyene babangamirwa cane. Umutamakazi umwe yavuganye na SOS Media Burundi dukesha iyi nkuru ku gituro co hagati mu gisagara, yavuze ati: "Ndashitsaho hano isaha 5 zo ku murango, ubu ni isaha 9 ariko ndacarindiriye." Hafi yaho nyene umuvyeyi umwe yari ahetse umwana yavuze ati: "Sinshobora gutaha n'amaguru mfise uyu mwana kuko aho mba kure cane y'igisagara, nta kindi nshobora gukora atari ukurindira." Uwundi muvyeyi yonsa yabwiye SOS Media Burundi ko buri munsi amara isaha irenga kugira ashikaho aba mu Kumutanga Noru mu buraruko bw'igisagara. Akorera mu bumanuko bwaco, akaba avuga ko vyabaye ngombwa ko ahindura uburyo abamwo afatiye kuri izo ngorane. Yagize ati: "Iyo mvuye ku kazi nca nambara impuzu z'ikarashishi kugira ngo nshobore gutambuka umwanya muremure." Avuga ko biruhisha buri munsi. Mu makaritsiye menshi y'inyuma y'igisagara amabarabara yuzuye abagenda n'amaguru mu gitondo no ku mugoroba. Abanyeshure bambaye impuzu z'ishure, abakozi hamwe n'abavyeyi bari kumwe n'abana babo bagerageza gushika iyo baja n'amaguru. Ku miryango myinshi isanzwe ibayeho mu bukene, ibirato bihera n'ingoga, uburyo bukoreshwa bwiyongera n'umunaniro vyabaye umutwaro uremereye. Ariko ico kibazo nticugarije Bujumbura gusa, kirabonekeza mu gihugu cose, naho umurwa mukuru w'ubutunzi ari wo ubangamiwe cane kubera ko nyine arico gisagara kirimwo ibiro bikuru vya leta, ibikorwa vy'ubutunzi n'ibijanye n'imigenderanire mpuzamakungu hamwe
n'ibiro vy'amashami menshi ya ONU n'ikibuga c'indege mpuzamakungu kimwe rudende c'Uburundi. Ivyo bituma hakenerwa cane uburyo bwo kwiyunguruza kandi ingaruka z'ubukene bw'igitoro zikaboneka neza. Abantu benshi barababazwa nuko ata makuru akwiye canke ingingo zifadika bitangwa n'abajejwe ico kibazo. Nta rutonde rw'igihe canke umuti urama birashirwa ahabona ku banyagihugu basigaye hagati yo kwihangana no kwihebura. Ubukene bw'igitoro niyo ntandaro y'ico kibazo. Ico kibazo co kwiyunguruza hari mu bibazo vyagutse vy'ubukene bw'igitoro bumaze imyaka irenga 5 bwugarije Uburundi. Bivugwa ko biterwa n'ubukene n'amafaranga y'agaciro akenewe mu kugura ibikomoka kuri peteroli hanze y'igihugu. Ubukene bw'amafaranga y'agaciro hamwe n'ingorane z'ubutunzi igihugu kirimwo. Butse yuko ishirahamwe Parseme risanzwe rihanira intwaro ibereye risaba hafatwa ingingo zihuta kugira ngo ico kibazo gitore umuti. Umukuru waryo Faustin Ndikumana avuga ko ubukene bw'igitoro buguma butera intege nke ubutunzi bw'igihugu kandi bigatuma habaho akarenganyo mu kugitanga. Yiyamiriza cane ko hari abantu bamwe bavuga ko baronka igitoro bitabagoye mu gihe abandi bamara imisi n'amajoro ku mirongo barindiriye ata cizere co kugihabwa. Kubwiwe leta yo kwihweza ingene igiciro c'igitoro coduzwa nimba vyofasha gutuma kiboneka neza kw'isoko. Yagize ati Uburundi ni igihugu kidakora ku kiyaga canke kw'ibahari. Nta mvo yumvikana yotuma igiciro c'igitoro kiba hasi kurusha ico muri Tanzania. Parseme isaba kandi leta kurondera amadeni yihutirwa ku bafatanyabikorwa mpuzamakungu kugira ngo hashobore kwinjizwa igitoro gikwiye. Iryo shirahamwe risaba kandi ko hoshigikirwa abanyamitahe bashoboye kuzana ibitoro mu Burundi bakazanamwo n'andi mashirahamwe ashoboye kuba yazana igitoro. Izo mvugo zije mu gihe umushikiranganji wa mbere Nestor Ntahontuye aherutse gutangaza mu kiganiro yagiranye n'abamenyeshamakuru ko leta iriko irategura izindi ngingo zigamije gutuma igitoro kiboneka cane cane mu masitasiyo atandukanye yo mu gihugu. Mu kurindira ko izo ngingo zishirwa mu ngiro, ababa i Bujumbura baracabandanya kwihanganira ingaruka z'ico kibazo kibangamira ukwiyunguruza kwabo, umwimbu mu kazi hamwe n'imibereho yabo ya misi yose. Abenshi basaba ko hafatwa ingingo zihuta kandi zifise akamaro kugira ico kibazo kimaze imyaka myinshi kirishuriza gukomera gitorerwe umuti urama. Mu gihe bavuga yuko bahejeje kumenya ko Ndayishimiye ari umubeshi ko yavuze yuko akifatiye mu minwe, ariko imyaka 5 ikaba iheze. Bamwe mu bategetsi barafunzwe cane nka Bunyoni, ariko vyagaragaye yuko Bunyoni yabesherwaga nk'uko nyine amwe mu masoko yacu abivuga. Reka tugaruke kuri ya nkuru twari twababwiye ko iravugwa Butanyerera. Mu yandi makuru, abantu 2 baciriwe umunyororo wo gufunga ubuzima bwabo bwose bazira kuzura uwahambwe. Matongo ku igenekerezo rya 24 Ruheshi 2026, sentare nkuru y'igihugu ya Matongo mu ntara ya Butanyerera iri mu buraruko bw'igihugu yakatiye abantu 2 igihano co gupfunga ubuzima bwose bazira kuzura imva no kutubaha ikiziga c'umuntu yapfuye. Ico kibazo kirimwo kandi ivyagirizo vyo kurya inyama z'abantu hamwe n'ubupfumu carateye amakenga n'ishavu ryinshi mu banyagihugu bo muri ako karere. Tubutse yuko kuva ku wa mbere uwa 22 Ruheshi 2026 parike
yarashengeje imbere ya sentare nkuru y'igihugu ya Matongo abantu 5 bagizwe n'abagabo 3 hamwe n'abakenyezi 2 abagirizwa bose baturuka ku mutumba Gitwe zone Kabuye komine Matongo abo ni Ildefonse Nyabenda Laurent Minani Posien Ndayikengurukiye Beatrice Hatungimana na Regine Habonimana. Amakuru hava muri ako karere avuga ko abo bantu bagirizwa ko bagize uruhara mu kuzura imva ya Divine Akimana umukobwa w'imyaka 18 yapfuye mu buryo bwafashwe nk'ubuteye amakenga yafubwe kuwa 6 Ruheshi 2026 ariko bivugwa ko imva yiwe yazuwe mu ijoro ryo kuwa 9 rishira uwa 10 Ruheshi. Amakuru hava mu banyagihugu avuga ko ico kiziga c'uwo mwigeme cataguwe mw'ibice inyuma yo kuzurwa. Abagirizwa boba batwaye umutwe hamwe n'ibindi bice vy'umubiri. Uwo mutwe wahavuye utorwa wanyegejwe mu gashamba kari hafi y'iryo tongo ry'abapfuye. Muri ako karere hari abemeza ko urupfu rw'uwo mukobwa rwaba rwafitaniye isano n'indyane z'amatongo hamwe n'ivy'ubupfumu, ariko rero nta cemezo cemewe n'amategeko kigeze gitangwa kugira ngo cemeze ivyo birego. Muri urwo rubanza umushikirizamanza yasavye ko abagirizwa bahanishwa igihano co gupfungwa ubuzima bwose. Se w'umuhisi nawe yasavye indishi y'akababaro ingana n'imiliyoni 10 z'amarundi y'indishi y'akababaro ku muryango. Inyuma y'umwiherero sentare nkuru ya Matongo yagirije Ildefonse Nyabenda nabo na Posien Ndayikengurukiye ivyaha bagirizwa. Abo bagabo 2 baciriwe igihano co gupfunga ubuzima bwabo bwose. Sentare yarategetse kandi ko abo bose bariha hamwe umuryango w'umuhisi indishi y'akababaro ingana n'imiliyoni 10 z'amarundi mu gihe batoyatanga umwe wese azoca apfungwa imyaka 25 kandi ayo mafaranga bongere bayarihe. Regine Habonimana nawe nyine yaciriwe imyaka 2 yo gupfungwa hamwe n'idahabu ry'amafaranga 100 by'amarundi. Ku rundi ruhande Laurent Minani na Beatrice Hatungimana barejejwe icaha kuko sentare yabonye ko ivyo bagirizwa bitari bifise shingiro rikwiye. Kubw'abantu benshi bakurikiranye urwo rubanza, ingingo ya sentare yakiriwe neza n'abanyagihugu bo muri ako karere. Abenshi babona ko iyo ngingo igabanya ishavu n'agahinda vyatewe n'ico kibazo cari carahungabanije cane ababa muri komine Matongo no mu micungararo yayo. Kutubaha imva ya Divine Akimana no gukatagura ikiziga ciwe vyari vyateye ubwoba n'amakenga benshi mu banyagihugu, bituma hasubira kuvugwa cane ivyerekeye ukwemera gufitaniye isano n'ubupfumu hamwe n'akamaro ko guhana bikomeye abatubaha abapfuye. Reka tuve kuri iyo nkuru tubandaniriza no makuru yacu ko yariko aravugwa Bubanza. Uruhiryi rw'abikekwa ko ari abarozi naho nyine rwashitse mu banywanyi ba CNDD FDD. Bubanza kuwa 23 Ruheshi 2026 abanywanyi 5 ba CNDD FDD bo ku mutumba Mitakataka ni muri zone Mitakataka komine Bubanza intara ya Bujumbura mu burengero bw'u Burundi bariyamiriza ivyo bagirizwa ko ari abarozi. Bakaba bavuga ko atashingiro bifise kandi ko bishobora kubashira mu kaga kubera impungenge z'umutekano wabo. Basaba ko abajejwe intwaro
n'ubutungane bafata ingingo zihutirwa kugira ngo bakingirwe kandi ntihagire uwuhama abihorwa. Kubw'amakuru yatororokanijwe na SOS Media Burundi dukesha iyi nkuru, abo bantu ni Ngendahayo azwi ku izina rya Mandela, akaba ari umwe mu baserukira CNDD-FDD ku mutumba, Adamu azwi ku izina rya Komiseri, Fabien Ntakarutimana, Jean Manirakiza na Ruhenga. Ivyo bagirizwa vyavugiwe mu nama yari yatumiwe n'umukuru wa zone Mitakataka kwa 23 Rusama w'umwaka. Amasoko menshi muri aka karere avuga ko abo banywanyi batanu bagirizwa kuba inyuma y'imfu zitandukanye zabaye muri ako gace kuva muri Nyakanga mwaka wa 2025 nk'uko abo bagirizwa babivuga. Aya makuru yoba ariko akwiragizwa na bamwe mu barongozi ba CNDD-FDD hamwe n'abandi banywanyi bakomeye bo ku mutumba Mitakataka. Kubw'abanyagihugu, abantu 6 barapfuye muri ako karere kuva muri Nyakanga mwaka wa 2025. Muri abo harimwo abakenyezi 3 bapfuye bariko baribaruka hamwe n'abana 3. Muri ako karere hatsimbataye ibitansi bifatiye ku burozi. Bamwe mu banyagihugu bavuga ko izo mfu zifitaniye isano n'ibitanzi. Abagirizwa barabihakana bivuye inyuma, bavuga ko ata cemezo na kimwe cerekana ko ari bo bishe abo bantu, bakaba biyamiriza ukuntu bariko baracafurizwa ubuzima kandi bishobora kubata mu kaga gakomeye. Turamaze kwitura abajejwe intwaro kandi twarashikanye ibirego mu nzego zibijejwe. Turafise amakenga ko ivyo twagirizwa bishobora kuba bifise intumbero yo kutugirira nabi, niko umwe mu bagirizwa yabwiye SOS Media Burundi. Kubw'uwo yagirizwa, ico kibazo gishobora kuba gifitaniye isano no kutumvikana kuri hagati ya bamwe mu banywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi. Yemeza ko ukutumvikana hagati y'abarongozi hamwe na bamwe mu ba CNDD-FDD koba kwaratanze akaryo ko gukwiragiza ivyo bagirizwa. Abo banywanyi 5 b'umugambwe uri ku butegetsi bavuga kandi ko batagifitiye icizere umukuru wa zone Mitakataka, bamwagiriza ko ata ngingo n'imwe yafashe kugira ngo ahagarike ayo majambo, naho ariko aratera icuka kibi mu banyagihugu. Bamwe muri abo mbere bakeka ko abategetsi bo muri aka karere bashobora kuba bafise uruhara mu biriko biraba. Basaba kandi uburongozi bwa komine, ubw'intara ya Bujumbura hamwe n'inzego z'ubutungane gukora amatohoza kugira ngo hamenyekane ukuri kandi bakingigwe. Ahamagawe na SOS Media Burundi, umukuru wa zone Mitakataka yemeje ko azi ico kibazo ariko yanga kugira ico abivuze ko muri iyi myaka mu turere dutandukanye tw'u Burundi haramaze kuvugwa ubwicanyi bw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi canke bikekwa ko batavuga rumwe nabwo bagirijwe uburozi mu burere butandukanye bw'u Burundi. Akenshi abicwa baba bagirijwe nk'abateye ibyago canke batumye abantu bapfa imbere yo guterwa canke bakicwa. Ibiriko bibera muri Mitakataka ni kamwe mu burorero buke bumaze kuboneka aho abanywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi ko bashikiriwe mu kwagirizwa ubwo burozi, bakaba bavuga ko bafise ubwoba ku mutekano wabo. Ivyo vyerekana ko
hacibonekeza ibitansi bifatiye ku burozi kandi ko bihakwa gutuma ibara rigwa mu gihe vyovangana n'imishamirano yo mu kibano, mu miryango canke bikajamwo ivya politike. Tugarutse ku makuru hariko haravugwa ku butunzi ndetse no kugene igihugu c'Uburundi kigeze aharindimuka, intwaro ya Neva yananiwe gutunganya igihugu, ikigega FMI yaraye gitangaje ko muri 2025 Uburundi bwari bufise ikigega c'integanyabizoza kitarenza imiliyoni 214 z'amadolari mu cegeranyo c'iki kigega c'isi Fondamentale Internationale FMI cashize ahabona kw'igenekerezo rya 23 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka wa 2026 ngo naho ubutunzi bw'igihugu c'Uburundi bwameze nk'ubwisununura mu mwaka wa 2025, impinga iracari ndende. Icegeranyo ca FMI cerekana ko muri 2025 ubutunzi bw'Uburundi bwiyongereye ku bice kuri 4.2%. FMI ivuga ko uku kwiyongera kwavuye kw'ikawa n'inzahabu Burundi bwashoye hanze y'igihugu, gutyo igihugu cinjiza amafaranga y'agaciro amadevize. Naho biruko FMI ivuga ko igihugu kigihanzwe n'ibibazo bikomeye cane bifise amahirwe menshi yo kubandanya bidindiza iterambere ry'ubutunzi bw'Uburundi. FMI idoma ko nk'ikibazo bifitanye isano n'akahise k'intambara Uburundi bwaciyemwo, inzego z'igihugu zigoyagoya, ubukene bubandanya kuzura amakara bugata, intambara ziri mu gihugu cibanyi ca Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'ibindi. Ikimenyetso kimwe rudende icegeranyo ca FMI gishingirako mu kwerekana ko ubutunzi bw'Uburundi buri aharindimuka ni ikigega c'integanyabizoza Reserve de change gisa n'ikigaragara. Icegeranyo kivuga ko ibihugu bikenye cane biriko birivyukiranya vyategerezwa kuba bifise ikigega c'integanyabizoza ishobora kumara amezi 3 n'igice n'amezi 4.6. FMI ikavuga ko Uburundi butigeze buronka integanyabizoza inashikana amezi 2 mu mwaka wa 2025, nk'uko integanyabizoza itigeze irenza ukwezi kumwe n'inusu mu miliyoni 114 gusa. Ivyo biharuro vy'intega bizoza iri hasi n'ivyo bituma ibitoro biboneka isorosoro. FMI kagabisha ko ari hamwe intambara yo muri RDC yasubira gukara nko mu mwaka uheze, imbebe z'i Burundi na RDC zigasubira kugarwa, ibintu vyatera bija ku murindi ukomeye cane, zigasubira gupfungwa izo mbibe nyine. Ubutunzi bw'Uburundi bwobandanya kuja mu vyago bikomeye cane. Ni mu gihe hasanzwe havugwa amakuru yuko mu gihe yimirije amatora ibintu bishobora kuzamwo imvururu zikomeye cane, kandi turaza kubabwira n'andi makuru cane akomeye. Bibe vyiza nivyo mbifurije.